ndabivuze nkaho ariko baravyumva nkihema tukiri kumwe nawe wo mudishangement na Kevin agishora guhagarara kujya gatena dutegeza kubaka ico bita banque populaire ibanki y'abanyagihugu aha c'est ma vision kujya ubona kwa gasore yavuga ati nanje banque populaire nene kuyibona ngaha kuko buriya bumenye twagiye kurondera nibwo budutera kuzana ibindi bintu bishasha bitari bimenyerewe nivyo vy'ukuri iyaba irijwe ndiko ndakoresha yaba nanifise uburyo nshobora kubitera mu bantu bakomoka mu miryango ikenye nkaba mfise nk'uburyo bwo gushobora kubegeranya ko naje niyo muryango nkomokamwe akakara karyo kacu kuko twebwe tubaje imbere twabereka ati abagwiza tunga bakora uko natwe ingo dukora uko jaga kanana nagomvye ko baka abantu abakene none aba bakene ntibanyumvise ntibaza ahubwo mbere n'abari ko bagerageza kuza bagumari babandi nyene baba batahura investissement mugabo aha rero cangira ikibazo David hareze iminsi muri ko muragira ama sensibilisation yego muhamagara abantu nk'ikiganiro kirashobora kurabwa n'abantu 10,000 hakaza abantu bakiya kubera iki bibaze ko abandi bataza Okay, yes, ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga ni wa mungu wanyu Omdishangement reka ndabaye ikaze cyane kuri Agaciro Media uri mushasha ndagwaye ikaze ntuzicuza ko waduhisemo unagire imbere subscribe murazi ko kubatumenyereye kuri Agaciro Media dukunze kubasangiza ama opportunity tukabazanira bya byumviro ndema butunzi tukabakarihiriza ubwenge mu bijanye n'iterambere uno munsi hari ikintu numvise no bereka naragisavye nyuma yo kubona ivyumviro bya bamwe n'abandi mu badukurikirana cyane cyane ko muzi turakunze kubereka abantu batandukanye bariko rarima ubutunzi muri kino gihugu abo rero harimo witwa David Tuyisabe akaba ari kibonobono ego aradusikura ibintu byinshi bakanatubwira mbere ko bahingura ajya amavuta ava mu kibonobono nariyumviriye nti none bahingura gute ko ataruganda barashinga uno munsi ndashitse aho babikorera reka atuyagishe tumenye by'ukuri mbega rino terambere karatujanamo kano kanya rigeze he yes David ashaka kwidusobanurira twizere ko waba dukurikirana cenizere yuko atanumwe atarashiramo mutahi ndomwe nk'ivyumva bitoza neza nkabitahura ndomwe mu bace bihutira gushiramo imitahi rero nibizira ko kumva ni vyiza mugi iyo ukushize mu ngiro ivyo wumvise biba vyiza gusumba ego ndabaramukije bwana Mudishangement ndagushimira ko namwe bateye ugushika ngaha mu ruganda rwa Kibonobono oyo ndashimiye na Kevin nyuma ya kamera kigoro yagize kandi wamunamuvuga benshi bataranamubona ego nshimira cyane n'abadushigikiye bamaze kudushigikira batubonye hano kuri Agaciro Media canke n'ahandi ndabashimiye ku ntambwe tugeze ko tuyikesha mwebwe hama kandi tunabamenyeshe yuko aho mugejeje tugomba kuhabereka canke turahabereka buri munsi ariko saha gusa hari n'ahandi tugomba ko mudushitsa arakarimbo twari mbari ya saha gusa hari n'ahandi ndagomba kuhanshitsa no musi rero tugeze aho dushobora guhingura amavuta ariko by'ukuri kubadushigikiye kubashizemo imitahe n'abatarashiramwo saha gusa n'ahandi dukeneye gushika rero kwari kubaramutsa ibisigaye tumeze neza imbere David yuko kumure mutubwira aho mugeje mu bijanye no guhingura kino gihe barazanye umugambi abantu benshi nibaza ko bari barawugana muravye urugero rwabo mwari mwipfuza n'urugero abantu bariko barazako ivyo bintu bi comparinze bimeze gute ego gushika ubu novuga ko ndashima bariko baravyumva nibaza ko
hariho akaryo kubanza gushishoza ubanze barabe vy'ukuri ko ivyo tuko turavuga ari ibintu bifise ishingiro ko abatari bake kubera bigora bakaza kuturaba mwabonye mugeze yajya ku kazi ko hariho abantu benshi tukavugana bakaraba ivyari vyo bakabona ko takintu na kimwe tubahisha ubu rero bariko baraza ku bwinshi kandi bariko barabwirana rero nibaza yuko hasigayeho bashika ngira ngo no mu mitumba bababwire go cyane banyaruke tukwize wa miliyoni kuko uyu mugambi vy'ukuri twazanye ni umugambi munini kandi novuga mwiza pana kubera ngo niko ari jewe nawuhagarariye ni umugambi mwiza ku barundi kuko ikintu kiguha akazi kaguha ico urya ico ufungura je nibaza ko ico kintu kiba camaze kuba ciza ariko tugumye turi bake ntaho twoshobora usaba ingufu nyinshi ihinguriro si ikintu cyo gutambirako kandi n'uburimye muri kino gihe c'imvura icika kare si ikintu cyo gutambirako mugabo aha rero cangira ikibazo David hareze iminsi muri ko muragira ama sensibilisation yego muhamagara abantu nk'iki kiganiro kirashobora kurabwa n'abantu 10,000 hakaza abantu bakiya kubera iki bibaze ko abandi bataza cyane bazakora amakenga ngira baracafise amakenga niko je ndavyibaza simbona impamvu bataza kandi barabiraba ugiye no makomantere uravye basi abagira amakomantere bavuga ko ari vyiza iyo aba bose baca baza byari kuba ari vyiza rero bwarigiye kumbure manager sindabimenya ahubwo bandike nga muri commentaire batubwire nimba ari ico babona tugikosore ari gishoboka ariko ko ari byo ushobora gusanga bidakunda hama mugabo kandi nimba aramakenga bafise je nta kundi mbona nokora kugira ngo ndayabakuremwo gusa bya bintu bavuga ngo nguyo bari barageranya amahera ngo acacika bijya nibabireke nibizokunda kuko iyi taburiya yonyene iyi mpuzu nambaye kugira ngo n'amavuta akogwe n'abajya bose zo bambaye nayiguze igugwa 35,000 35,000 ni mitahi 5 akarenga ko 5,000 muri ya mitahe tugira 5,000 umva uravye abantu bose bambaye zino ntuze none ubona ayo nanje nzegeranya kugeza ndo nkayo ncikana azocapfa he kijya coco vraiment kiya nibakireke bavume bagira ibindi vyitwazo mbwa kugira amakenga kuri twebwe ivyo nivyo ukunda ko twe twironderera ubuzima muri bino bintu kandi tukeneye n'ubuzima bw'abana bacu tuzovyara nokuri yego keshi na keshi abantu iyo bashinze imigambi bavuga ngo iyo utanze ikintu abantu bose bakagitahurira rimwe ati wico kintu kirashobora kuba ku rundi ruhande giteye amakenga ati kijya abantu bateba kumva ati gishobora kuba ari ico c'akamaro gusumba ivyo nivyo hari ibintu ubona abantu bahurumbira jana nk'abya bintu vyahora bibera en ligne bimwe vyuko abantu nguzanye ngo umuntu ngo abantu wasanga za beri barunzemwe amafaranga ariko simbonekane bariko baranga wewe washaka yabari menshi hajyaho yabari menshi kandi andovize sino marundi je sinzi gusa je ndizera ko bizogenda neza kubera abarundi dufate nk'abantu bagira hariho application bita Pi usanga abantu bariko baramina uravye mwete bagira o kwitwara kijya Pi hamwe ujya mwete wo ukomeza no mu migambi tuba duko turakora je nibaza ko ibyo tuba bikagenda neza rero cyangwa burya David ko ibintu bijanye no kwegeranya imitahe gishobora kuba kiri mu muco mushasha kuko abantu bari bazi ko abantu bashira imitahe hamwe nabagwiza tunga mugo umunsi mwe murazanye indi mentalite atawo natwe bato tushobora kumera nk'abagwiza tunga tukagira burya buto bwinshi buca buba ikintu kinini nka cyakintu cy'abagwiza tunga nibaza ko igituma ngira banka donc cyangwa bateba kuza nuko ari ikintu dijari à long terme kitasha kibahamara mu ejo cyangwa umunsi oya nibaza ko ico waruvuze cyuko ari umuco mushasha ivyo nikatumenyereye kubagwiza tunga ngabo ikintu nobwira abantu jewe ndemeza neza yuko kuva mu 2005
abarundi barize ari benshi abana b'u Burundi barize ari benshi kandi abize kiriya gihe ubu barahejeje bamwe bende twese benshi barize rero ishure kuba baraturungitse ku mashure tukiga ntibave bibaza yuko hazoguma hariho bya bindi nyene kuko buriya bumenye twagiye kurondera nibwo budutera kuzana ibindi bintu bishasha bitari bimenyerewe nivyo vy'ukuri iyaba irijwi ndiko ndakoresha yaba nanifise uburyo nshobora kubitera mu bantu bakomoka mu miryango ikenye nkaba mfise nk'uburyo bwo gushobora kubegeranya ko naje niyo muryango nkomokamwo akakara karyo kacu kuko twebwe tubaje imbere twabereka ati abagwiza tunga bakora uko natwe ingo dukora uko cyaka kantu nagomvye ko baka abantu abakene none aba bakene ntibanyumvise ntibaza ahubwo mbere n'abari kubagerageza kuza bagumari babandi nyene baba batahura investissement mugabo nabo kora ko bamenyereye ibintu binini ndaciye babona uje uzanye ubuntu buto caba nino vy'abana hariya nzoronka yiki rero bavyumve yuko ayakara karyo keza ku bantu bato kuko natwe dukora nkuko abagwiza tunga bakora cyangwa bato ntibibashikira barabibira bashikira kuri Facebook kuko nk'ubu kuri Facebook bajya bose ubona bari hajya kuri Facebook bajya benshi ni bato ariko umuntu arinze gura telefone ya Android si mutoya Android baba mama bacu baba ntwariya umuntu wize wo ngaha umuntu yize wo ngaha gutunga Android ntaco bimutwaye utwaronse twose yotugura Android ariko yagumya Kenya n'ubundi agoma Kenya kabisa umuntu yize uwejeje university ubuzi ko ikintu ca mbere ukwiye gutunga ari telefone ntubigera umenya yuko wejeje university ukwiye kuja kwikorera itomati na muntu yize university ngaja muri bijya by'abanya mama aha kuri Kotebo iwacu ku magara usanga bikoreye amarobe nta muntu yiza barimwo waba ariko abari ku telefone okay reka nse nko gucira mu gasto nshimire umuntu yatwandikiye avuga yuko mu biganiro dushikiriza kuri Agaciro Media hari byamukoze kaca yumva yuko telefone afise yakoze ikosa ryo kuba ari yahera ko aho guhera mu mugambi ati ubu rero ndangira ndayigurisha nje gukora ikintu nzoyigura mu nyungu kandi ngo yarabigezeko mu bisanzwe investissement ico kintu cyitwa investissement Pasteur Dieudonné muri Oasis niwe nabonye yari yatanguye kucigisha sinzi ko yabibandanije mu byo vyigwa birakenewe kugira ngo abantu bamenye what is investment kubera ngaha iwacu mu Burundi vraiment ico kintu ntaco tuzi mugabo isikosha ryacu nuko kare wize wabuzi kucuronka akazi muri leta rero biraca bisaba yuko haza umuntu asubiramwo cyane gose ririya jambo son excellence Sebarundi mujama wacu yavuze avuga ati mwagwarukamo ubu amase ya kera na Gihoma urutaro leta nizoronka akazi ibakwiza mwese ni mwironderere ivyo mukora hamwe rirya jambo aba guverneur guhera kuri ministre boca barifata guverneur buramatari mustanteri umukuru w'umutumba uriya w'agacimbiri ukamanukana uriya nyumba 10 boza baragibutsa abantu kumura abantu bote bagakuru uburengeti ku maso bavuga ati iri jambo riguma risubirwamo kenshi enda turigeze barigejeje rero bosanga baciye baba nk'uyo muntu yemeye kurya phone agenda gukora umugambi kandi ubu umubajije bosanga ashobora kugura amatelefone menshi yewe mugabo wagumanye telefone igitelefone amuzanganye ngira kirashana miliyoni nuko kandi abaje bavuga ati yamara imigambi irabandanya kurundi ruhande David iki kigo cewe nkicumva ko muhingura amavuta yego hariyo beti none wa mugabo ko nanye ndumwe mu banyamitahe bakibonobono yarashinze ihinguro turabiyobego kumbe wandi noti zarabonetse nyinshi
aha muri ko murahingura kiya kibonobono ikibazo ca mbere kuri ivyo muhingura ikibonobono mwakuye he ko ivyo mwarimye bitarera urakoze cyane duhingura ikibonobono twakuye he ku ivyo twarimye bitarera baravuze yuko ikibonobono kera mu Burundi cararimwa kuri leta mbirigi mu gitondo hari umuntu yanyandikiye message yanditswe n'umuntu n'umuvyeyi umwe mu bubahwa muri kino gihugu muri groupe yarashize ngo message nanditse ejo aca aravuga ati ico gitegwa kuri leta mbirigi iyo message yanshikiriye cyo bambwira ati n'umuvyeyi wa naka ayanditse avuga ati iki gitegwa kuri leta mbirigi cararimwe kandi abatari bake bararonse amafaranga tumugabo kuva ico gihe uwo mugambi waciye wibagiranwa ni wasubiye kuvugwa ati reko hari habawuzanye ni vyiza bo rero cararimwe rero kica kiguma mwishamba batariko baracexploit twebwe rero vy'ukuri sintwobesha ikibonobono tiko turahingura nico twakuye mwishamba hariho abantu hariya bakibona bakacegeranya baturondeye turabaha sijya ntete baturondeye turabaha amahera kandi nibaza ko abatari bake vy'ukuri no musi baranezerewe kuko nk'umuntu ashobora kugenda mwishamba akubuka ku bintu akavyegeranya akaca telefone akazabona miliyoni 2 ziramushikiriye ku bintu ataruhiye urumva ko nk'uwo muntu araravuga ati no musi Imana yanyishuye kurundi ruhande uwo muntu ubona muhaye motivation yo kubirima ahubwo ego narime n'abandi nibarime tuzobagurira n'abatari twebwe kibonobono kirafise isoko nini apana gusa muri kibonobono oyo n'ahandi hose ahubwo abantu nibuguruka amaso babone yuko ari yindi zahabu yibereye ngaho hama rero muvuga ko mubihingura none ko ngahata yego ndabona n'ikigo cagutse mugabo nta bimashini numvise biriko birahinda Okay, nico rero navuze muri mu ntangamarara navuga ati saha gusa hari n'ahandi nagomba ko muhanshitsa nikuvuga iki no munsi n'ukuri abariko baradukurikirana wumve yuko dukoresha isekuro ya sekuro ruteruye ya sekuro nari nteruye bajamo bagasekura barajamo bagasekura naje ndasekura iyo ndi ngaha hajamo nkasekura no mu gutangura bumve ko nasekura hanyuma no munsi gusa ndashima Imana iciyongereye ko hariho abasekura nkabaha amahera mugabo kare nije nasekura hanyuma mwabonye ko biva mu gusekura bikaca bija mu byo guteka nukuri biraruhisha ariko ngira ngo etape ya nyuma nasanze bariko rabuganiza ajya amavuta yego urumva uca usanga dukoze ibi ni vyiza kandi ni menshi mugabo uca usanga dukoze bike mu mwanya munini aho usanga dutakaje ingufu nyinshi n'amavuta twari twiteze siyo turonka kubera menshi aratugora gufata turiko turayarondeza umuriro n'amazi okay rero nkaha igikenewe none ni machine muta machine abantu nimuzana imitahe nimeko bazana imitahe abayizanye bongereze imitahe tugure machine niho tuzokora ivyunguka bigaragara nibi birunguka mu gurumva ko cyo tutakaza umwanya gahoro cyane gahoro nkabibaza kugira ukora ibirijana ngira aho bazindutse saa 10 ariko ku machine urashobora gusanga ikintu imashine dushobora gusya niburi itoni kwisa umva ko ngaho ku munsi twokora byinshi rero uriye gusekura ikabisya irakanya okay irakanya ahubwo izizanya amavuta okay zana amavuta kabisa kandi meza kandi menshi rero igikenewe ni machine ni mitahe iyo gira iboneke none nta noti muvye mu igure irazimvye oya ntizimvye ngaha barazikora ndumva twebwe dukoresha amahera bivanye nayo batuzaniye abanywanyi donc ibi muri ko murakora n'ubundi umunwanya na benefice yako umuntu wese
yashizemo 6 vyiwe ngaha naho ntazoba mpari kibono ikabandanya ikubaka ikagura ngaha hose ejo bariko arambwira igiciro cyo ngaha kandi bazana amahera tuhagure muri iki kigo je nta gukora ibintu bigufi byo ngaho byo kwibonaho ndiko ndakota akantu kangana kujyaho ya je mba mbona kumenga ngaho hose ego n'umugambi w'abarundi n'abarundi dushize ingufu hamwe ho tunanira kandi ngari mu Burundi baze dukora ikintu kinini dukubitemwe ama industry ibi machine hari machine umugwiza atunga araho muri Sweden yambwiye uzati ko muri ruhisha ni kugura iki machine cyangwa kindi kibono kizopfa hariya tugikubitamwe ajya kwijya nyene wakizanye hariya tuca tubuganiza kiya gikorwa kiriko kirabera hajya ariko barabuganiza tuca tubuganiza kuyinde etape hariya ro ivyo dushize ingufu hamwe birashoboka yego hari ubumwe muto umuhoro no kururamwa kandi ajya ubwinshi nkuko mwari mwabivuze je ndibuka rishiramwe turimwo tuvuze ko dukeneye nk'imiliyoni zingahe hajya usanga nitanga ibihumbi 10 byonyene n'undi 10 mbwa ko turi benshi za miliyoni 3 zishikira zo soro ngo rigwira kare bavuga ko ryagwira ibwami ubu rigwira iyo rija rero nkaha igisorosoro rigiye mu kigega ca kibono oyo cyo cari gwira ejo bakabona imashine ngaha akabona actros tondana kibono abana b'u Burundi bakironkera akazi jewe ihangiro ryanje nijye kubona bene wacu bashikanje bavyara banje b'abarundi bifitiye ivyo bakora kandi ivyo bizone je nta kintu kinezera nk'iyo umuntu namuhaye akazi naho bari umushoferi anyunguruje nkabona ndamurishe kuya ko ndacavuga ngo urakoze birankorako aho kajambo kawe urakoze gusa umva ariko nyene naca bikubwira kana kumenga umva ico kintu rero ca wibaza rero umuntu yahora yirirwa muhira agenda mu masengesho mahombi gutamba asenga mana makaze akazamvura muhamagaye ati genda ukore hajyaye naryoherwa none ugize uruhara mu kunezerwa ku wundi wibaza yuko byijana abafise inoti rero zana amahera mugira uruhara mu kunezerwa kwaba bene wanyu bishwe n'inzara ngaiga barahari kuko umuntu amaze kubura ivyo akora ni kabiri na rimwe aje kwiba kuko atangura kubona ivyo akeneye akabibona ku wundi akacavuga ati none nakawe yabironse gute cyatangura kwiyumvira nabi none rero nitugwize abiyumvira nabi inoti muzifise no kuriza nizo noti dukora umuti ngaha cambo c'abandi wabonye aje amavuta hajya yego ndabwire uzonyegera ndabwira ati nyungu twaronse twakoze ibiro bingana uku twaronse inyungu ingana uku urabe ko nawe utazuca wongereza mwayandi okay rero twaciye tuvuga ati kubera ko tukeneye kurima ikibonobondo twaramaze kubona ko ari diri n'ubu utarabibona aje ku telefone mbaze nankana ikibonobondo ni diri mugabo mu gihe yuko telefone abanze yandike cyitwa ricin mu gifaransa le ricin le ricin abaze est-ce que ricin kimeze gute abaze ajya kuri Google baramubwira canke gombe atazi ivyo by'ifaransa yandike ikibonobono acaja guhura n'amavideo y'abanyarwanda kuri YouTube no kuri Facebook bariko barasigura ikibonobono izabona ziwacu azihoze arabiza abandi hanyuma aca araba mu Congereza citwa castor zo nizo ndimi kenshi dukoresha ngaha mu Giswahili citwa nyonyo yandike nyonyo araja kubona icyari c'ico kintu rero ico twaje tuvuga ati tukeneye kubikora ari binini bive kuri urugero rutoya bibe binini cyane bive kuri urugero rutoya bibe binini nimba ari kurima turime biboneka yego muri ico gihe rero tuca dushiraho twaje tuvuga ati twongereze tuve kuri ka microfinance gato tugende kuri microfinance nini kategori ya mbere tuvuganye rero n'abanywanyi bacu baravyemera cha turimvira twogira angahe twaciye tugira ibihumbi 250 aho no kugira ngo tahe umwe aho ni kugira tuzogira microfinance imwe nini okay ikiringo ca mbere rero caraheze abanywanyi baratakamba toya twongera ikindi turacongera
ico kiringo kizohera itariki 5 z'ukwa gatatu. Ubu rero turiko turaraba ko itariki 7 twategekanya gukora inama yo kurabira hamwe ingene vyagenze. Nimba tubandanya, nimba twugara, nimba umva ingingo twofata yari muri ayo matariki. Mugabo kubera ko ejo nzoja mu Kayanza kuwa gatatu, kuwa kane tuzoba turi Ingozi. Kuwa gatanu sindamenya kandi nibaza ko nzoba ndushe kubera ibi bikorwa twiriwe mu Abanyakayanza donc n'abanyengozi bagutegere vuba. Abanyakayanza ejo turaje Ngozi twadusanzwe turiyo kuwa kane tuzoba turi kumwe. Rero nibaza yuko uwo yacerewe gushira umutahe muri maka n'abanywanyi bavyumve bambabarire. Inama yaritegekanijwe itariki 7 yimuriwe hagati y'itariki 10 n'itariki 12 tuzobamenyesha muri WhatsApp. Uwo rero ujya yaracerewe yaravuga ati yo nayabuze lo 5 iyi minsi turayimwongeye wari ko arasaba idena bandanya satira kugira ngo gushika izo tarike tuvuze azobe arimwo. Ariko sinzi kizovamwe kuko abatari bake hano ndiko ndavuga abanywanyi turi kumwe aba twagendanye bariko barasaba ku bwinshi bavuga ati ntiturota twemera guhusha amahirwe yo kuba muri maka. Turasavye muve muduhindwa imwe, muve muduha zibiri. Ari abasaba ukwezi, ari abasaba ati oya nukuri dushire ko yanda amezi abiri ega niho tukivyumva. None nkatwe umugambi nk'uyo niho tukivyumva. Sinzi bene imitahe bo muri maka ariko ko bazovyemera. Nibavyemera nzokujya kara nakubwira ati burya rero abantu babemereye kongera ikiringo tuze ngaho tubivuge bihute bayashire mu bwa. Nibaza ko ico kiringo kizoca kigira ko na pere d'offre yayindi twavuga ko duzoca duha akazi abashizemo imitahe. Rero uwo muntu yumve yuko itandukaniro riri hagati y'imitahe ibihumbi 6 naya dukoresha muri ibi vyo kurima. Hayi nk'ubu imuyinga turakeneye motopompa ahubwo bongereza imitahe kubera hari izuba ni kenshi cyane wangu. Muyinga na Kirundo. Muyinga Kirundo ho ryari ku ntega haguye urubura. Mugabo Imana ishimwe twashikiriwe mu ruzuba gwinshi ariko. Twe ntitwashikiriwe. Ariko muyinga babuze imvura. Kandi ufise umurima munini tudashobora guheba. Aha namaze kuja mu biharuro byo kurondera motopompe. Iyo motopompe nayiboneka ari uko wori kuranyumviriza uzanye umutahe kugira ngo tuce tugura tuce kuvomera ikibonobono. Ahubwo nuwo vyumva akapfuma kaduterera twihute niduhombe. Ego rero ibihumbi amajana 250 navyo na ya microfinance. Kandi rero bavyumve neza microfinance irigenga. Jewe David si jewe nzotwara microfinance. Oya wotwara iyo societe je ntwara kibondo oyo. Jewe muri microfinance nibaza ko ngira ngo batamngiriye amahirwe mbe muri komite. Naho nyene sinzovyemera kuko microfinance irigenga baba bakeneye abantu bazi ibintu vy'ama economy ubumenyi bw'ivy'amabanki. Yego jewe ngaho ico nzokora uburyo bubonetse ncamvuga abafise ubumenyi rero muri ibi amahera ngaya gende mukore hajya hanyuma nze ngaha mvuga dukora ibi. Okay abafise ubumenyi muri ivyo bintu je hajya gutyo je nico nzokora. Rero ari abantu bagajuma ngayo amahera ngo David ngo agomba ngo ajyecho no yajya gute ntanayashikira nta nubwo nca no mu minwe na konte ariko sinemerewe jewe kuja ngo ndiko ndarunguruka tugenda turi batatu tukayakurako mbere wo nta nubwo turanajayo iranugaye. Rero abantu ntibatinye gushira mu mitahe umwanya ni muto. Hari ibintu bagomba banga ama microfinance ngo arahomba iyi yahizohomba iyi ndabivuze ngaho ariko baravyumva nkihema tukiri kumwe nawe wo mudishangement na Kevin agishora guhagarara kujya gatena dutegeza kubaka ico bita banque populaire. Ibanki y'abanyagihugu. Aha c'est ma vision. Kujya ubona kwa gasore yavuga ati nanje banque populaire nkeneye kuyibona ngaha aho
hari amahera ajya batuzanira ugasanga amahera no kunuka aranuka kibaza aya mahera bayabika mu nzu yego igihugu ntigishobora yaraguyifira igihugu ntigishobora na gatoyi gutambuka ngo kive ngaha kije hajya amahera bakiyabika atasirikirasiyo monetaire ihari tutegerezwa rero gucreya ubuzi bushobora gutuma amahera asirikira kandi nkako none umuntu uzeye umwana gihugu azofata igihumbi ciwe agenda kijane kuri konte urumva baje bagomba bamukata ya tenide konte kandi agiye gusaba afise dukeya cyane afise yo dukeya wowe uje umutegeka ngo yajane kuri konte urumva uyajane hariya yaja kugusaba ingurane ugaje umubwira ngo wewe ngo ntiwemerewe ngo manzo uzana itongo ahitamo gupfa kandi aho nige hadutondera ngo connection zagiye ugasanga ni mama umubwiye connection ico kintu handi ico yumva urumva ukirgura mutuka kuduhera twiwe ahitamwo kutubika mu nzu mugabo aba bantu twobafasha tukabashingira ibanki tukabereka ingene bashobora nabo nyene tukabereka inyungu bafise muri ivyo bintu ajya amahera bazoyazana hama amaze kuba ari hajya tuzoba dushobora kuvuga ati bon turabona amahera ngana gutya aya rero twoja kuyaranguza kuzana mu Pakistan tukabuzana ngaha turabona ko twaharuye umwana gihugu azoca ugura ku mahera make yego nuko rero bimeze rero banki iyi nizohoma kuko abarimyi bose bikibonobono bazoba bahembegwa muri iyi bashoye tuzobahera ngaha noneho nini yiwabo bazoyifata neza kandi bazoyishiramo imitahe bariko baravyumvurana ko baguma bemera bavuga ati tuzobikora kubera ki twaribagiwe twari ibintu baguza tunga bagira twebwe bato bakatwibagira rero ko batwibagiye abantu bato ni hamwe nabwo ubutunzi abantu bato ni muze baradukumiriye natwe tugire vy'iwacu urako batazoturondera ubu tuzoyaga ayo tuza kubasaba mumanza kudusaba amatitre tuyakurahe nta matitre dufise abakene muri hehe sinzi ko nosemera muge nimuze tugire natwe ivy'iwacu kazima president dushigikiye ubu ari ubwo badufise twubaka ivy'iwacu ubu bazoduza etage natwe tuduze yindi niko bimeze kuko kandi tugumye dusamara bazoguma badukoresha badushingira imishahara ujagaye gatoya ngo vamwo uca utaha bakwagirize ko wivye utivye mugabo musangiye mani aha turasangiye muri kibono bono turasangiye ingo va kuri Facebook tera intambwe ushika dukorera amavuta ngaha urabe ingene bikogwa ugize amakenga ngo tuko turibuca uza tugushiremwo ntawe uyibe turabe nuko David numva umengo ntaco ngira ngo nza kuronga ndenza urakoze cyane bana badushorera amavuta meza badushorere turashimira abari muri Canada muri Australia muri ko muradushorera tuko turashiramo inguvu bamwe mu duterera tukagura imashine tukongereza ayo duhingura twifuza yuko tuca dushira ko etikete kuko batubwira ngo agiye hariya bacaye baza ngo nibindi bintu kubera batabona ivyari byo bakaca bayata rero tuko turagwiza quantité wabibonye ngira ngo dushire ko etikete hano bavuta tangwire gusohoka twironkere ayo duhemba babene wacu kuko je niryo hangiro rya mbere mfise imbere yo kugabura inyungu tuzogabura inyungu n'umuntu yajariye nkuri voilà David ndagushimiye gose mwakoze ku mwanya mwafashe musangiza abarundi izi opportunité kuko nama nabivuga nti je bakurikirana Agaciro Media basi nibatanshimira baze bishimire basi ko bungutse bobo amen amen tuzohura mu kiganiro cy'ubutaha mwari kumwe na Omdishanyuma bye bye.